wese aravye arashobora kwibaza ati none ko Sotebu ikoresha imashini hakaba harimo abantu mu maboko bigenda gute? Iyo dukoze ivyigwa bijanye n'ivy'ubutare mu bushakashatsi, no kuvuga ko hariho ico no kwita distance hagati y'ivyo wakoze, usanga ibipimo utabikoze bigatuma usanga iyo utanguye gucukura ivyo uriko uracukura birahinduka ukuntu biba bimeze. Hari igihe ufata yuko aho hantu ari ahantu hamwe, ugasanga ico urondera wagifashe ko ari core imwe. Mugabo rero uriko uracukura ugasanga bimwe wafatiyeko vyahindutse. No kuvuga ko ni ibintu biba vyagiye mu kuzimu bikagenda mu kuzimu bivanye nuko n'ivyahabaye aho hantu. Aha rero twace dusanga inzahabu zihari zigenda ziratandukana hagati habamwo aho zitarimwo, ahandi aho zirimwo ku rugero novuga gutuvene duto duto. Muri ico gihe ikintu c'ukora n'inzira zibiri, uraraba uti none ibi bintu byose no bitwara ninabitwara ibiharuro vyanje nakoreye ko ndabigumana. Igusanzwe utabigumana rero kandi uwo mwimbu udashobora kuwuta, niho uca ufata abantu b'amaboko bagakurikira utwo tuvene duto duto kugira ngo uwo mwimbu nawo ntuwutakaze. Ni handi rero muca musanga umwimbu uba wiyemeje wakorotse, kuko amatoni uburondera si ucuronka, ariko n'uwo mwimbu umuntu ushobora kuwutakaza rero. Hanyuma irivu rero baba bakunywa bashize ku ruhande naryo ntiturita kuko turayipima, niri mubona iyi migwi irunze hirya no hino. Ni ukuvuga ko kugira ngo uyikore nk'ubu twe dukora itoni 12 ku isaha, ni ukuvuga ko kugira ngo uyikore uca utegerezwa kugira iki, kurondera izine ishobora gukora amatoni menshi. Ni muri iyo ntumbero rero dufise izine twaguze mu Bushinwa, ibikoresho riko biraza kugira ngo dushobore kuduza ivyo dukora ku isaha gushika ku rugero rw'amatoni 50, 60, 70, kugira ngo ubu mwimbu nawo uri muri ibi twakumye ku ruhande tutore. Aho rero tuba twamaze kubona yuko naho tuzobikora tutazohomba. Ni muri iyo ntumbero rero shiramwe Sotebu mu mezi ari imbere umwimbu n'ubwo buryo tuzowuduzamo kugira ngo dushobore gushika kwihangiro ndetse dusahiriza igihugu bimwe biboneka. Misi yose uko bimeze mu bucukuzi bwiza, mu gukora neza, aho uba wakuye iryo vu wakoze utegerezwa kuhasubiza uko wasanze. Ntihasubira uko wasanze neza, ariko uragerageza kugira ngo ukinge impanuka zishobora kuba ku bene gihugu bahari ku mirima yabo no ku bitungwa, kugira ngo n'amazi ntaguma atega ngo have ahitana abantu. No kuvuga ko rero muravye neza iyo turiko mukaraba hakurya hajya, murabona hari isi ndimwa usanga ifise santimetero nka 30 canke 40, usanga yirabura. Iyo si turayikura ko tukayibika. Hanyuma isi ikurikira nayo igihe tutayikeneye nayo nyene turayibika. Niyo rero tugarukana, tumaze kuyigarukana rero yasi ndimwa turayigarukana nayo ikaja hejuru kugira ngo dushobore inyuma yaho hashobore kuba hokorwa ibikorwa by'uburimyi canke ibindi bikorwa bishoboka. Novuga nico giheza iyo gukora ibikorwa bijanye no gukora ivy'ubutare, kwimba no kubukora, nico gikorwa gihereza kuko ibidukikije naco nico kiraza imbere cyane muri ibi bikorwa dusanzwe dukora, kandi naco gikorwa usanga gitwara uburyo bwinshi kuko urabutegekanya igihe uriko urakora ivyo bikorwa. Harimo intambamyi nyinshi cyane, wanashima ugasanga bituma icyizere ku masosiyete kiba kigenda. Nka rero twebwe mu ntambamyi mu byo twagiye turabona n'ubu zihari, ubwa mbere na mbere nk'abarundi nk'ishyirahamwe ry'abarundi, ni ukuvuga ko intambamyi ya mbere ihari kandi ihura na benshi bakora ibikorwa ngaha mu Burundi, baba abahinzi bato bato canke twe twisumuye,
hariho ikibazo ca mbere yuko ibikoresho byose dukoresha tubikura hanze y'igihugu. Ni ukuvuga ko ivyo bikoresho ubirondeye ngaha ntushobora kubironka kubera igihugu c'u Burundi n'igihugu kidafise novuga kahise muri ivyo bikorwa vyo gutunganya no gukora ivy'ubutare. Usanga n'akantu gatonya kw'isoko y'u Burundi katahari, ugasanga wiruka mu bihugu bibanyi. Ivyo rero bituma intumbero wihaye canke umwanya navyo bica bitagenda uko wabitegekanije. Ikigira kabiri naco gikomeye nuko usanga atabahinga bahari. Ivyo byose bigatuma nuko usanga ivyo bikorwa tutabikora. Abo bahinga rero iyo batahari usanga hariho abaza bakora ivy'ukuri, hariho abaza bakora ivy'ukuri, bigatuma rero sosiyete itakaza uburyo, igatakaza n'umwanya. Ikindi naco cabaye intambanyi nuko ivyigwa bisanzwe bihari usanga ari ivyigwa birimwo utunenge, bigatuma ugiye gukora ivyo bikorwa byo gutwara umwanya wo kubanza utari muto wo kubanza gusubiramo ivyo vyigwa. Ivyo rero bigatuma mu ntumbero canke mu mwanya wihaye udashobora kubishikirako n'ingoga.